maze gukizwa nakiriya bagahura gerageza tumihuba tumira inkuba intoreka nanjye Yesu waramaze kumenyana ehera bamenye Yesu supfa gukarabirako rero nabamenye neza Yesu adufashe ndabifuje kumenyana na Yesu ndakura maze gukizwa urumva iwacu baterekeye ibintu byitwa isato nizo baterekera izo basabye iwacu kwa papa urubizi nanjye nigeze kuzigaburira ndakugaburira isato bijyanye mu bwato aho bayisasiye ngo twawumishaga mu cyumye ngiye gukasama ngaca niba toyaje kurya wewe Yesu adufashe ariko ngo bagambire maze gukizwa nije naruye kwica cyasama nk'igitwe Yesu adufashe Imana yadutaye tuzohwa zose Ingirakamaro TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo umunyabyaha ngo renguka umva iby'ubugingo atugirira ubuntu akatwiyegereza amajambo meza cyane yo kunera umunezero niyo meza ndayakunda ntahatanezera uko gorora ibiganza twongere duhane mwiriwe mwese banezerewe cyane Imana isubiye kudutera iteka yatugiriye umunsi mukuru wo kurobeza imbere yayo gushima Imana twongera kwiha icyubahiro ngiye kwakira ijambo ry'Imana nk'uko babivuze ijambo ry'Imana nahuye isoza ifise ubushobozi bw'ububasha hariho umuririmbyi hano yaririmbye indirimbo y'121 ngo batuyicishemo inezere umutima wawe indirimbo y'121 tuyiririmbe hanyuma rero akunda kubwira abantu kera waba guteranira ahantu tukahakura inkovu z'ibiguma none n'umunsi guterumiye imbere y'Imana tuhakura umunezero turirimbire hamwe ya ndirimbo inomero 121 indirimbo inomero 121 turirimbe tunezerewe mu izina rya Yesu
nuko turanezerewe zingure Bibiliya turafise ico twovuga hano mu ijambo ry'Imana imbere yaho tugiye gushishikara jewe mpagaze ngaha nezerewe kubera Imana muri iki kinjana duhagazemo yagombye ko mpagarara hano Imana ivuze ngo baho babaho kandi Imana ifise byose mu biganza vyayo kuruta byose ni uko iyo umuntu agakiza akagira kwegeramo n'ibindi yavuze ngo amahoro Yesu aba warutayo arizeye arifise dusome kiriya gitabo c'Abanyefeso wongere kwa cya gitabo c'Abanyefeso hanyuma rero turaza gufata akanya ko kuvuga ngene umuntu yoshobora kuronka agakiza akakinjira mu mutima neza kuko umuntu avuga ico yabonye kandi avuga ico abayeko muri aka gakiza mubona dufise kaje gasanzwe hariya dusomye iya kete Pawulo yandikira Abanyefeso usome mw'izina rya Yesu igice ca kabiri dushireho amaso dusome umurongo wa mbere haratwereka ngo ubuntu bw'Imana nibwo bwadukijije gusa umurongo wa mbere haratwereka ngo nawe yarabagize bazima hamwe mwari mugipfuye mwishwe n'ibicumuro n'ivyaha vyanyu ivyo mwagenderamo kera nk'uko ivy'iyi si bigenda mwumvira umwami w'abaganza ikirere niwe mpemu ikorera mu bantu b'intabarika kandi natwe twese twahora muri bo kera mu kwipfuza n'imibiri yacu tugakora ivy'imibiri n'imitima yacu bigomba kandi ukameremere kacu twarabo kurakirwa nk'abandi bose ariko kuko Imana kuko ari umutunzi w'ikigongwe kubw'urukundo rwayo rwinshi yadukunze hamwe twari tugipfuye twishwe ibicumuro byacu yatugiranye bazima na Kristo ubuntu nibwo bwagize bwadukijije yatuzuranye nawe atwicarikana nawe ahantu ho mw'ijuru turi muri Kristo Yesu kugira ngo mu bihe bizoza bize yerekane itunga rihebuje ry'ubuntu bwayo mu kutugirira neza muri Kristo Yesu ubuntu nibwo bwagize bwadukijije kubw'ukwizera Yesu adufashe cyane ngomba twongere kuri ijambo hariya mu gitabo ca Tito twongere kuri ijambo hariya mu gitabo ca Tito Imana idufashe kandi Imana itugirire neza soma mw'izina rya Yesu mu gitabo ca Tito twongere kuri ijambo ry'Imana hariya igice ca kabiri kugira ngo dushishikare gushima Imana
aho hariya kabiri ku murongo wa 11 atwereka ngo kuko ubuntu bw'Imana bwatuzaniye iki agakiza, kuko ubuntu bw'Imana bwaserutse kuzanira umuntu bose agakiza, ukatwigisha kwikungura kutubaha Imana no kwifuza iby'isi, ukatwigisha kudahugumba kwama tudahugumba tugororoka kubaha Imana mu gihe cya none, kwitega ibyizigiro by'amahirwe no kuzoseruka ku bwiza bwa Yesu Kristo. Niwe Mana yacu ihambaye, n'umukiza yatwiguze kugira ngo aducungure, adukure kw'ibyo twagizeye twagabitanije bingana iki byose, kandi yumanuye ubwoko ngo bube icibare ciwe, barwane ishaka ibikorwa byiza. Yesu adufashe cyane. Hano tusomye amajambo menshi, ariko nagomba tuvugane ku ijambo rijanye n'agakiza. Umuririmbyi yaririmbye avuga ngo jewe ndafite icyo nirata atari feza izahabu. Hano tubonye Pawulo yandikiye ishengero ry'Abanyefeso, arababwira neza ijambo ry'Imana ingene kera abantu twarimo, hanyuma rero twarabo kurakirwa nk'abandi bose, amaribwira ku buntu bw'Imana. Hanyuma rero ubuntu bw'Imana icyo nagomba kuvuga ko muri kano kanya kugira umuntu muzima, ubwo tubonye uhamwe twari dupfuye twishwe n'ibyaha. Umuntu arashobora gupfa agendeye yishwe n'ibyaha. Ibyaha rero bagenderamo haciye haboneka ubuntu. Ubwo buntu bwabonetse ryari? Yesu umwami wacu amaze kwitanga akamuwocunga umwana w'umuntu, isi irushe, abantu bagowe, n'amazi akorana mu ijuru. Imana ati notuma nde yogenda mu isi, ibinyabugingo birabura, nuko ariko Yesu aravuga ngo jewe ndagiye. Mbega Yesu yaraje, Yesu nashimye. Ubu buntu rero hajya nagomba nababwiye n'uwompenda gute, kera nta bantu twarimo, kera twararokurakirwa nk'abantu. Hanyuma rero ubuntu buca buraza buzanira ubushobozi. Kare twasoma ijambo ry'Imana ngo abarongorwa na muhemu w'Imana bose nibo bana b'Imana. Aha rero ariko yashinga intahe abwira ishengero ry'Abanyefeso ngo namwe yarabagize bazima, namwe mwari mugipfuye mwishwe n'ibicumuro n'ibyaha byanyu. Haleluya. Yaratugize bazima. Nukuri kandi nahuye muri iyi si y'iherezo tudateranye ngo twuzure mpemu yera, abakizwa boshobora kunywa imiti nk'iyo bahurana n'abakire. Reka Yesu adufashe, reka Yesu adufashe. Boshobora kunywa imiti nk'iyo bahurana n'abakire. Umuntu akaguhenda warakiriye ubuntu bw'Imana ugahura wahumaye, ariko tubonye ubwo buntu buserutse bwatwigishije kwikungura kutubaha Imana no kugenda tudahugumba, tugororoka muri iki gihe cya none, twiteze icyizigiro n'amahirwe yo kuzoseruka kwa Yesu. Turarindiriye ko inzambi abagiriye ubwo buntu inzambi zokura.
Yesu adufashe izovuga naho indwara izovuga. Mbega Yesu adufashe, mbega Yesu adufashe murizera ko izovuga. Ubu buntu rero Pawulo ariko arabibutsa ko ubuntu aribwo bwadukijije, ntibyavuye kuri twebwe ariko n'ubuntu bw'Imana. Yesu wacu adufashe kandi Imana itugirire neza. Ndakwifurije ubwo buntu bw'Imana. Yakakorasi zokagendana zokagendana agakiza k'Imana zokagendana uriko aratemberana ugendana agakiza. Ubu uri umugabo w'abagabo naho uri umwana uri umugabo, kuko aka gakiza ufise kaserutse bigoranye. Ndiko nitegereza Yesu agiye hamwe gusenga kugira ngo aducungure ubwo muntu budushikire. Yarasenze asengana umubabaro, arasenga uguya yiwe bamutonyaga amaso tunyagira ku isi, aravuga ati data umutima urabikunze ariko umubiri ufise iki? Intege. Imana kibandanya nagutanga. Yesu ndashimye, Yesu ndashimye, mbega Yesu ndashimye. Ubu buntu rero buratwigisha kwikungura, kutubaha Imana kose. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe cyane. Yesu aduhezagire rwose. Ubu ndababwiye bavuze ngo ndabashingira intara, sinzi ko muza kugihangana, ndafise intahe nshika gusa. Yesu adufashe. Mbere n'intahe kuko nakwaye nayivuga, none sinagihana Imana, none ntimwasize muragasenga mwarasenze Yesu arumva kandi ntazokwigera tumva. Iyi ntahe mubona ababwire ya mbere kuko navuga ubuntu nyene bwaserutse jewe nabona ababwire mu gukizwa kwayo. Icyo nirabiciye ko iwacu utari bimeze neza, abantu ntibari bamenye Imana, basenga kiranga. Na mukuru wanje yari yazanye umukenyezi agitevye kuvyara, baca bavuga ngo utegerejwe kurondera intama. Sintama iyo yagendagenda baciye babumba ibumba, iryo bumba bararibumbagira, baribumbye ya kibumbano bagiha amabere nk'ay'intama, bagishira munsi y'igitanda kugira ngo umubere Imana. Jewe rero nari umwana muto, mu gukizwa kwanje rero ukuvuga yuko mama wanje ifise imyaka nka 12 niho yagira amagorwa y'indwara, aravunika. Hanyuma rero avuye gusenya inkwi za kera zimugwaka kuri kumubiri wose, baca bamukura hariya mu Rutana bamuzanye Gitega kwa muganga. Nta modoka zari bwabeho, yadoboka yari imwe zimwe bita zirubaho za kera. Bamuzana ku nderizo bamukuye mu Rutana ahantu n'ururutse imodoka ngenda amasaha abiri, baramwikorera bamushikana Igitega ku nderizo. Burya abantu ba kera sinzi icyo nobagereranya, baramuzana amara amezi 8 ngaho Igitega, ntiyapfa ntiyakira. Basubira mw'ico gihe rero jewe hariho abari bakikijwe abigeme bashika 3 n'abahungu bashika 4. Hanyuma rero bakaza kudufasha kandi bafasha abapagani, baradufasha bakadufasha kugenya amahondo yari yarananiranye, uburo kwamura nk'aho karande biracika, bakarara bararirimba baje kudufasha no kudusanga muri ayo mezi 8. Hanyuma rero bumva baririmba ubuntu bw'Imana wabunangaje nibwo bwambuyeko
ahantu ngasengera bari ngeze mu murongo w'umuhari kanaka sininda kuhakura nari umuhungu akerebutse shobora gukwiyerera urabyumvise nza numva mu buntu bw'Imana nibwo bwahuye kw'imigozi nca ndaba nanjye ingene imigozi yadagaye mama rero muri ico gihe uko nababwiye bashishikara kuza baririmba bongera basenga mama rero amaze amezi 8 ahitega asubira kuza kumwikorera ku buryo butadapfuye bamusubiza muhira muri ayo mezi 8 niho rero numva papa byara ambwira ati rumva mbega cya gitungwa mwarashishikaye kukigaburira niyasaka twari bitunze ari iwacu yariyo mana yabo turafise imana isumba isata sivyo turafise iki imana ayo nkayiguma ngomba napfuye kera simbagiriye urumva rero niho umunsi umwe bariko bararirimba indirimbo bavuga ngo hari igihugu cyiza cyane twasezeraniwe n'Imana tukirorere twizigiye kuko data yakitweretse ngo aheza mu ijuru ngo aheza mu ijuru numva mu mutima ku macumbi Yesu adutabara Yesu adutabara ijambo ry'Imana n'indirimbo iracumita kandi kera rero n'abagomba n'ababwira ibintu byarahindutse kera winjiye mu rusengero ufise ibizigo ntibarinda kwitwa barakuramba mu Rwanda ngo bariko baraseka wakumvaga ahoye ufise umurozi wakumvaga ahoye kuko umuriro waruteye ubwoba hanyuma rero undi munsi nabiranye abakobwa nivyo bintu mwabikuye kuraza tujana uca turagenda hura n'amasengero k'ivyatsi tugicirayo hura abaseseye ivyatsi nuko hura nta mashenze ariko bashinze ibitabariko bicara mugabo ti harima hari Imana imigambi itagiganye hanyuma rero batangiye kuririmba ngo bwa mbere nabonye ifatwa n'ibisigo nkiri umusore nkirumwa nafatwa n'ibisigo ndakumvaga urumvise baranyomera barasengera ticara hajya nagiye kuri hano batagize guhamagara nshaka ngenda hariya abiga karahe subirayo uragaruka mu kandi kanya ntoya simba subirayo uragaruka mu kandi kanya ni simba atereka n'umureke numviriza ngoma niyane iwacu ngabura isato nuko gateka kigiye kuvuga bukebuke noya Yesu adufashe nari nafashwe mpiri yego umuntu arafatwa mpiri Yesu adufashe Yesu adufashe datura byose ndagaragaza hanyuma rero bati Imana ikubabarire uhereye ubu ntuzosubire gukora ku gihumanya na kimwe ntuzosubire kuvuga nabi hanyuma rero Yesu nakugiriye imbabazi zanumva amahoro yose araje Yesu adufashe waririmbye ngo amahoro Yesu ambara utanarigize aro narinzi ngo ngenda habona kuko nize kwizera hanyuma rero nkikijwe ntajya muri izo ntambara rero bene wacu batuvukana nuko bakura hasi nuko ngize ndataha baca baranshakira barambuha bafata inkoni bahera ku mano barakubita ngo vuba kutazosubira hariya hantu ngo ubisinye ngo niho tukurekura ntumviriza munkiza nzosubirayo Yesu adufashe Yesu adufashe nzosubirayo batoya reka tubereke ingene bigiye kwikana ko atazosubirayo bashusha amazi bazana igisuru ndimwe kuko muzi igisuru kiya gisuru kirababaye bagishira mu marike baca bahura impuzu
bativuga ko utazosubira hariya hantu ntizosubirayo. Yesu adutabara, Yesu adutabara. Hariho abantu bakizwa ukaza wumva ngo jewe ngo bantutse, urumva rero ko bantutse ngo murabitahura neza. Oya, agakiza baragomba bakagutuka mugabiherezo bakawutsinda. Murabyizeye? Kazotsinda. Niho rero ikindi gihe bamaze kumubita babonye mpereye bati reka turakwereka ikindi kintu cy'uwo muhanda. Wacu hari inzu byatsi, nta nzu, hari ibisenge bajya k'ubududu, ujya k'ubududu hajya mu mvura, baca barambuha amaguru n'amaboko bagenesha hejuru y'imyaro y'ibisenge, baca bazana impigituri barondeye nyinshi nazo zari imeza bata mu ziko kugira ngo zinyokere. Ndasamura ndapfuye niko ndasamura ndapfuye, vuga ko utazosubirayo, ntizosubirayo, vuga ko utazosubirayo. Sinzi ukuntu hajya ndende sigaye ntugatuma nzambona ca kiziko mbega sinzi ugiciye nkorokeye hasi cyagiye. Baca baranyirukana baza kuba mu gahinga, ntavyumvise baye mu gahinga cambandanya hahandi ndagenda gusenga. Rero hari ijambo rivuga ngo naho ngatana mama boya uhoraho yogira yoyitorera. Yesu adufashe. Hanyuma rero ndagumaho hantu ndasenga, haragera mu gihe cy'uko batirizwa, bati uremera ko batirizwa ni neza. Tegereje kubatirizwa ati rero tugomba tugutegeka itegeko teye, urabatizwa ubu nyene uca ugenda muhira mve ntuze barumvise hanyu bashabe pilipili kandi abaje bayemba baje gutanga pasitori ngo ndakurungitse hajya muhira ugende nakunde ko wakijijwe. Ndagenda nyene sinzi ahantu naciye ndagura akantu umushiriye umuvyeyi mama wewe yari yamaze gushingira, nuko ndagatwaye bamwe tuvuka n'abasamira mw'irembo urasigaye kugaruka ntinagarutse. Ubu rero tugomba tukwereka ubudasa. Ndagomba nababwire bene data, akagakiza wokazanywako wose indata kava kure kuzego kamahere sako gutora. Jewe nico gituma umuntu akijijwe ntiyemere ububasha bwa mpemu yera ngo abone ngo mpemu yera, naho umuntu kubita umenga bari kubakubita itungatunga, uwo muntu ndamusezera zonanirwa. Yesu adufashe. Baca baranyakira barankubita. Pasitori azabona ngiye amaboko yose yakakamye, ipasitori nabo n'ivyo wamwegeshe we warumvise ko nanjye nisabiye indaro sinari ntekanye ngo menye izo nkuru na Yesu yarazikubiswe. None jewe ndi Yesu. Yesu adufashe. None Yesu ko yazikubiswe ariko araducungura, nanjye nziriki guzira Yesu. Yesu yavuze ngo n'amabara yampamye ntabwo bazobaha. Wenda gutsindwa n'ijambo ry'Imana. Yesu adutabara. Hanyuma rero icyatumye bankubita bakangirira nabi ni uko jewe nari umwana w'umuherezi kwa data, nahizo Imana zagaburira umuherezi kuko ni jewe ndaza kugaburira iyo sato. Murabyumva icyo baziza. Data nawe yahenda abantu bagiye kubaramuriza no kubaha imiti, icyo nikorera igegeneza imihigo kuko n'umuherezi. Twaragiye turarega ku Rutangaro, turarega hariya mu Rutovu, dushika no kwa Micombero perezida wa mbere hano, tugiye kurushingira ibihembo ngo ntazoze ku butegetsi, kandi aho nyene tutora twagenda gushingira ibihembo tutora.
turabaperezida reka dufashe cyane harya abantu bataramenya imana baragowe n'abahambaye batamenya imana baragowe baragombore cyangashika dushitse rero datakikangamisha ngo bahugu kandi rero mukamenya karahambaye ngo ahiyotebuye kugira ngo ayifundurure umubanza gukora ikintu gihambaye cyane murondere ubwa mbere inkoko nziza isake neza itagira ibara hafi niwayibaza nta wundi ayibaza nawe agomba aho tuyiga tweye yesu adufashe reka yesu adufashe aha ndamuvuga n'umugabo yankubiye hasi ego yadukubiye hasi nawe yaradukubiye hasi hanyuma rero ndayibaza nuko baramba isafuriya yo kwiteka jewe nyene nuko araza barazananye n'ibyankenerwa baducyunyereye hanyuma rero turaja duhejeje ngo w'abahungu bamuha kizure yambera ku mipende y'inzu ndahazunguruka kwa micobero ndahazunguruka yesu adufashe yesu adufashe nanje umutwe ibiheko wafyatagaye ibiheko yikorera mugabo bagizera ko n'imana zunguruka nuko papa nawe we urinjira mu byumba byose uhakizura ndinjira nawe batarajyama ko nanjye ryama ku byatsi mugabo ngiye kumurondera kubaho yesu adutabara ubuntu bw'imana bwarasenze uzanira abantu bose adamba rero babuko ndayibaje ngafata byarihe kuza gushinga ndajojotereza kwama raso nuko nkajojotereza hariya ngo batere inzu uzoza hahanga no kumbagare urotegura imigabo mibazo kuri rasi yesu agutaba yewe yesu wewe wasenye bya misozi birebire biduhanamye yewe yesu umugabo wewe wasenye bya misozi birebire biduhanamye cyangwa rero turiye duhiye n'inzoga y'impeke yanyu nuko ndazunguruka amasiga byabiheko hanyuma rero nkabisiga y'igusamo n'isoko y'inkono ubu zose ndazunguruka ndashinga ndugukwega kwatureko uwo rocuca itima ryo kugukura ku butegetsi azogwe muri muragarazi yesu adufashe yesu adufashe bajya abantu bavuye kure bajya twavuye kure pe twabitwara naheza kubishinga wejeje kubishinga bukeye aca dukubitira ishuri y'inka yo kudutasura cyagenda ndayiyobora urumva nabonye ko atazonyigana bene data inka ndayiyobora ngomba ndababwire bene data nibaza ko muntu nta ndi muntu yesu adufashe ndayiyobora nuko nico gituma ndayishikanye muhira iyo shuri y'inka baca baduhamagara kandi mu rutovu dusubirayo ubundi mugabo ngo ntibazomwirinka atwongeye iyindi shuri datataha atwara wose aho dusoroma mugabo mugabo icyatumye bankubita nagomba mvuga icyatumye bankubita ni ukuvuga rero abantu bose batwizera nk'imana murabyumva hanyuma rero iwacu abaje bagwaje tukabereka yuko tuzobakingira hariho ikintu cyitwa irenga tukagirira mu kuzimu iryo renga nkariringaniza neza nkarikata nkashinga mu kuzimu hanyuma rero nkacafata isafuriya yuzuye amazi ya niniya nkatereka hanyuma rero nkavuga nti ukabona iyi safuriya
igumye yemye idahenutse umuntu aroki ukabona yubamye aroka Yesu adufashe reka sinbikorana nagize ni urango hava vuga tukazohava bikorana hanyuma rero haba harimo agati gasa n'amaraso n'akandi kera urabyumvise rero hakaba rero akantu ko mu kuzimu uza guhonyera ko wewe atabona akaguma umenga birahagaze ahantu ukabona irazungazunga ukabona igumya n'akandi kaza guhenura bati basa rero umuntu azopfa utazanye amahera ya naya akarabana akariso Yesu nashimye. Reka Yesu nashimye. Ariko ngomba ndababwire aho ngirijwe neza murumva narakijijwe by'ukuri ndakizwa neza niho agakiza kaciye kinjira neza hariya ni wacu karanyegetera kuri jewe umwana mutoya nakubiswe inkoni nzira yuko ntagishinga ibihembe biragahera mu izina rya Yesu. Ko birahora ariko ijambo ry'Imana ntirimo rica riramera iwacu ijambo ry'Imana riramera nuko data wacu yahora ngwanya yigira agakomeye amugara amaguru n'amaboko acika ikirindiriindi cyaha araraguza biranka arasubira biranka nuko kugeza haje Tanzania utagiye mu bakizwa nturokira uraguzayo muri Tanzania reka mbantu naho batovuga amabuye atovuga Tanzania rero handi agakiza umufumu yarazi ko akizwa bashobora gukira bagakiza umuntu niyo twaciye tumusengera rero nibyo Imana birakugwaho na ya sato uruhiro ndayica twayishe turi abantu bane urumvise abahora bacira mu cyayi cya Nyundo ko no mashira barakizwa wacu harafatwa baranyiga n'ubu bamwe abahora bangwanya n'abavuga butumwa abandi n'abajenama Yesu nashimye amen ko ubu buntu bw'Imana kera ntabandi twari kera twari bwagirirwa imbabazi ariko twaragize nte twarazigiriwe Yesu adufashe cyane Yesu adufashe umva ntari naragowe ntari wagowe nka jewe ntari ndahaca mu rutovu ngiye hajya kuvuga ubutumwa mu bumanuko nkaraba kwa Micombero ho gakebereza nkora ndahara ko bamubise maze gukiza jewe nakisijwe ndi muto aje kwihanye mu ntago z'umwaka wa 69 naje niyamesheje rya kwego yega tohuze rero bazobera papa naho atoza rero agerageje kwa muhero rero tinjuri bejiyubanda nzobana kayakwe kugeza aho azovuga ngo tuzokuri nado baherekeje bariko baraheza reka bazokeza bazokitikiya none isikiya kagaye abanotikiya bazobakeza babitiye neza kandi babifasha hanyuma rero ababwiye ko nitwa abantu mu Pasikari ariko nabwiye gamu mu Pasikari ziki nuko mu wacu baheze bose jewe tuvuka barapfuye bashikanje babiri bakomako baje gutora intwaro zabo basubiza mbona bazitwara babyumvise kandi bakishwa na mukadata wawe bapapa bavuka yari afise icyo ubworozi bwarizwa umuntu arakabuba abantu araheze wagikiri gusigara kuri gatatu none waciramo baramba maze gukizwa nakiriye abana hura gerageza tubihuba tubira ihuba ihoreka nanjye Yesu waramaze kumenya ehera bamenye Yesu tukamukarabirako rero nabamenye Yesu adufashe nabipfuje kumenya
kugendana na Yesu. ndakura maze gukizwa urumva iwacu baterekeye ibintu byitwa isato. Isato nizo baterekera, nizo basabye iwacu kwa papa. Urumvise nanjye nigeze kuzigaburira. ndakugaburira isato bijyanye mu bwato aho bayisatiye. Nubwo twawugurishaga bucyumbye, ngiye gukasama ngaca niba toyaga hirya wewe. Yesu adufashe. Ariko ngo barambwire maze gukizwa nije naruye kwica rya saba nkikijwe. Yesu adufashe. Yesu adufashe. Imana gitahito tuzofa zose. Yesu adufashe. Narishe byayo yinde yambaye igomba kugira umwana. Urabyumvise rero tuyijya kuyatumarira n'undi mwene wacu yaramaze gukizwa, kandi uwo mwene wacu yakizwa carengera ko bafatikanya nyina kutwica. Atereka bimwe bigenda bihitana. Yesu ni umugabo. Banyamahanga, Yesu ni umugabo. Iwabo ntibabonye ko ari kukomeye. Yesu ndakunda banyamahanga ni bose. Yewe Yesu ni umugabo, wewe wasenyuye imisozi miremire iduhanaguye. Yewe Yesu ni umugabo, wewe wasenyuye imisozi miremire iduhanaguye. Ni umugabo, si n'umugabo ahubwo n'igihangaye. Reka hariho umugabo n'igihangaye. Yesu adufashe cyane. Hikijwe kazoka amahoro n'inkomezi zo guhangana n'ibitwa Imana bitarizo. Nkiri muto nkanangazwa, barankubuta igisuru, barashyira ibipiri mu ziko. Hariya mu muziki wundi hari isengero yita ku myumbati yagize bitutu, bagashyiraho ibipiri ngo vuge ko kazosubira gusenga. Yesu adufashe. Yesu adufashe. None n'ibyari byaraheze ahubwo kuri jewe kirasururira. Mugabo bagomba bambwira hari umuntu akizwa niwe ntakizwa kabiri. Ubonye umuntu yihariye nabi azohezwa nabi, uwihariye neza azohezwa neza. Urabyemera? Yesu adufashe. Akubitwa n'abatwa n'ibindi mukamimana ntabarira muguhangara neza. Mama wacu yahora, data wacu yahora amazokana amatungo atuheze. Imana iramushikako karihana bamubara amaguru n'amaboko. Ntiyakitwa hasi, ntiyakigenda kurondera uburozi. Yesu aramunegeranya. Yesu wamubwira aregeranye naho wamubihangana kwegeranye. Yesu adufashe. Barabuze barasubira bari mugiye kumubura inama kugeza aho igira itanzanira kuraguzayo. Inka yarafise zirahera, umutanzanira niwe yaciye amuragurira ngo niyo utagenda mu bitwa bakizwa uzobukize. Uzobukize ukize. Yesu adufashe. Aho rero bakijijwe bajya barosa agasukari mu gihe kakayi yaza akikokomora agaciramo amate mu gikona rw'amashini nkaca sesi. Ni nawe uzoya ntiyayanywe. Yesu adufashe. Yesu atugiriye neza. Hariho abantu bibaza ngo agakiza mu gutora, agakiza n'uguhera amagara. Yesu atugiriye neza. Niho Yesu ampamagara, ampamagarira ka gahungu kaje n'ikanzu y'ingoro, kanageriye umugoroba.
papa yasigaye ntagiye kwa matagise somoje turashaka kuba agiye duhuye atije kwiga ngoma n'ihane babwiye ngo je mu batizwa ntoya jewe n'umuntu muto yasigihanisha reka cyo kurondera umwarimu nagiye amasaha y'umwaka uteganeza neza naho abari bo kusengera saba heza no mucyo ntaba bakusengera cyangenda amasaha y'ibyo kurondera abantu barimo naho shesa sitayito y'ibyani gatoto mwari byuka nibiki wa muhungu nibiki ndi wabo baratabaje ko bakuyana gupu nakoma kwiyana botereza none disita kusiba simusira majo mirayo ubuminikera yambeze ukabura nakenda k'irozo nenda ndavuga Yesu kandi biza bose zinde kure ngo yubikora nje narikuba ariko biso umuntu mupasitori rero yitwa Yozefu yarakaze yego acyaraza undi munsi yitera ku ntebe kuko nawe yakunda kwicara yanyuranye amaguru kuyica akunda kwicara aho mugabo utunja ntugire yari muto mugabo yari inganza sinokoresha ubwo yarasa avuze gucara abacamo yica abanyarutana barafunzwe baziraga kizaragendayo abwira buramatari urumvise abwira buramatari ijambo rikomeye abwira buramatari ngo buramatari w'abantu w'abakunzi ngo wabahoye ngo nawe no gufunga uje wumva utamvuga ndambaye ngo mvuga turara mu bunyene utamvuga ndambaye ngo wase kubakurayo ngo uzobakurayo ugasubira gutwara iyi profesa yarakaze cyane ngo wewe ugarukira Rutana ngo nanjye ngo ngera mu Rutana ngo nkagera Bururi ngo ari ubutumwa ngo ariko wewe ngo ugarukira ngaha ngo hawina ntaje ukoje mu mbone y'ijisho ry'Imana hano bafunzwa amezi umunani bazira Yesu Rutana baje bamatengo baraza nabo nyene abaganguza baje gufungurwa n'abashikiranganje bavuye Bujumbura baje kubafungura bace bamukura muri iyo province baca baramukura nkuko wari pasitori yaguze ngo sinakubaye bari winantaje rero Yesu adufashe ndiho yitera ku ntebe rero azabona hadukire ngo kibikurungura agira nirara ngaha karasakwa ngo barabari muri kirazira umwami wahora kuropa ngahari kanuma awa yamuso yari oya nijewe ndigawe ngutamba ari wahakoropa ngaha babiturwana havuga ko ari jewe havuga ko ari mwarimu yabujije tatahira naje njambona ibona Yesu adutabara mubavuga umuhamagaro kuva kure nawe kandi mu muhamagaro hari intamba nyinshi hari abibaza ngo gukorera Imana ni isukari gukorera Imana si isukari ndababwira hanyuma rero acyashinga ngo kandi utabimbariye sisubira kwicara ahagaze ngayo wingo ahura nkariya uhagarara ngaho ngo bingiye neza rero ashobora n'abana bw'ibicece we yambonye gute ku mutima urumva ngo yagurumva nise wanuri ngo tobora urumva by'ukuri nahora ndazihanagura mugabo nta mwarimu hari icyo yavuze yuko nihaye ibikorwa ntihanyuma rero acavuga ngo ninde yaguhaye ibikorwa nca mbere nk'ukinjuye ngo
umwarimu wanjye wagaragara acazana intebe ayikura nka hariya azana intebe ayitereka impande y'abarimu urabona ngo guhera iyi saha nguyu udamugize umujenama w'ubwoko bw'ubu bubwiriza ubu ni umujenama wasize ndamuhaye umujenama Yesu adufashe kandi Yesu atugire neza ngo nzohore mvura ibintu biri ku rutonde mwarimu umupasitori turagenda natwe twaraherekeza abapasitori mu misozi nta modoka icayo nta kinga ibishengero bashira mu misozi nka hariya aca nikorera ishakosi nkabashikana aho baza gutegerera ikindi hanyuma rero urumva rushaho urakuhaye ibijenama umugabo ubutoca ukindagira mwarimu uratokora neza hanyuma rero uce bugufi ntego muvyeyi nuko aho ngira hose naho uri kurampano haribora ndagenda rero mwarimu rero ntaje ngo hewe bisa uravuye kumuherekeza ntego hano niteze yuko ahushura urumviriza rero shaho Imana mu by'ukuri irakoze ngo harya nariko ndaguforoma na jewe nariko ndakwiyumvira ko uzoba umuje inama ngo nuko wari kuriha ibikorwa ngo mugabo ntumbone nk'umwasi ngo harya nariko ndagutoza indero ngo nuko ntego mwari Yesu amuheza yi dukorana ku nguvu uno munsi ndi pasitori nawe n'ubashaka ni mwari nuno munsi n'igishitsi c'umwarimu yabaye itongobore asigaye agenda arajugumira hajya ngombwa ndababwiye umuntu w'ubwibone ntazotera imbere murabyumvise umuntu adaciye bugufi ntazogirana no mu by'impemu ntazotera imbere ntabwo umujenama atinda basengera mu budiyakoni nuko baca barandungika n'Igitega nuko Igitega bandungitseyo sinari ndahazi nzi Igitega atamaragira umubabaro yumvise ngo zoje Igitega namba yibaza ngo agiye kugorwa nuko biramugora nuko ariko Imana yo mwijuru shitsi Igitega ushikira mu ntambara zitandukanye ntazo ninda kuvugira ngaha mugabo ku muhamagaro wa rujinari naho uzoca mu ntambara Yesu azoguma kugushigikira muravuga bene data Yesu azoguma girana agushigikiye isonga ndahashika ninjira mu ntambara zitari nkesi ninda kuzivugira ngaha nuko ariko Yesu arashigikira none ntimubona bari mutwazanaye abapasitori narayesengeye bose nabo nirishije igice reka Yesu nashimye amen bo nirishije igice n'ababwira ngo data wa twese wo mw'ijuru izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe buze n'abigisha gusenga umuhamagaro wa rujinari n'umuhamagaro wo kubana n'abantu murabyumvise wo kugirana wo kubana n'abandi kandi ugakora neza n'umunsi rero ndi ngaha Imana birayihimbaye ko ndabashingiriye intahe bene data mu mwaka wa 2024 nagira ngo nta ntahe nzosubira gushinga ariko ndasubiye kuyishinga na Satani agomba twumve yaratsinzwe mu izina rya Yesu amen kuko twararose agakiza Yesu atugirire neza reka Yesu atugirire neza hanyuma rero intahe yanyuma ngomba mpeze ngomba mbwira umuntu ari ngaha wakira agakiza neza Buze ngo wakira agakiza gute neza ushikikorogota neza wihane neza uhagarare mu kwizera neza iyi ntambara rero urumva y'ingwara nziye ko nkagwara nkamererwa nabi nuko nababwiye yuko uyu mupasitori ari we yaje kungenesha kandi umupasitori by'ukuri Yesu amuhezanye arafise impuhwe kuko urumva urwaye ugakena ingene witegura woshobora no gupfira mu byaha ariko araza
arandemesha ati wumva bite no gusengera ntijewe nusengere ndamahoro. Arasenga Imana ati Imana ufise ubushobozi ufise ububasha umutegure neza biguhimbaye uramukiza atashi wawe naho cyose n'amahoro. Carasenga Imana ngomo ndababwire Imana irabana nanje muri ivyo bitaro abangwaza barabizi nuko aha rero muhira nta n'ikintu narisigaranye agakana rifise ndagurisha nshira mu bipimo ibipimo bihereramwo n'ututamashirako ibipimo bihererako ntarajya umuti ibihera biratinda birabihera mugabo Yesu yaraserutse. Yesu yaragize mwari mukamariye Yesu yaragize bijya bintu wabona wabibona gute ndibaza murabwira abanyesonga ntimwari gukora koranya amahera mugahava mutanga kw'ibirake byabananiye no mu misiyoni byari guhabwa bibananiye ariko hariho utananirwa ni Yesu. Yesu ntananirwa duhe Imana icyubahiro tuyikomere abashingiye mu heza dufashe. Bamwe bavugishwa baca barahaguruka babonye amagara nkitse, bamwe batangura gusenga bavugishwa ngo ntazova i Bujumbura ngo bareke gusenga Imana yamuhevye baza kurwanira mu masengesho. Heza dufashe mbega Yesu adufashe bagwanirayo ngo ndazopfayo reka abandi ati reka dusenge ngoya reka kwirwa muri Isirayeli. Babivugishijwe ku kubwiriza mubiri hamwe iwanje n'ahandi ku bundi bubwiriza ngo urumva ngo igituma Imana yamuhevye ngo urumva aho yabereye hajya ngo yarase gusengera abapasitori. Imana iricara kweli none abapasitori niba bindeje nijyaho n'abasengera abavugishwa ngo ndabasuzuma muri ino minsi abavugishwa Imana idufashe kandi Imana itugirire neza kandi Imana jewe sisengera abapasitori nagiye ngo nabiba twumvise ngo ahandi naho uci Imana imuhoye ngo yase kugura ikibanza ngo ahandi kucera impunzi n'Imana ngiyicara naho ndoba naracumuye ngikontora ngihana ica yitana ikigirira imbabazi z'Imana none. Yesu adufashe rero Imana irangiza bamaze gutora kasera yo mu rura nuko barungisa akanyamahiyo mu Bufaransa niyo kapimye iyo ndatanguye gufata rifite yo kujya mu Bufaransa Yesu nawe yahoboye kasera arangeze abantu twari tubizi hano ariko mwari mubizi mukinumira hageze ahantu intoki zisa n'iy'Bibiliya inzara zisa n'iy'Bibiliya urumva naho nakaraba wamenga ariko nisiga imivyiro none mubona gute ruha Imana icubahiro kandi Imana nagomba ndababwire tudahendanya badugutera baheruka kumbwira ati umviriza wamutama we dusubiremo sitwa twakuvuye Imana niyo yakuvuye. Babibwiye inshuro gatatu bagize ikontorole yayo bati kasera nta n'agahinda usigaranye mu mubiri wawe Imana niyo yakuvuye genda uyikorere uyivuge niyo yakuvuye abo wasanze hano baracaboreye hano. Yesu nahabwa icyubahiro. Yesu nahabwa icyubahiro. Yesu arakiza na kasera arayikiza n'izindi ndwara zose arazikiza n'umugabo. Yesu ahabwa icyubahiro. Mbega Yesu ahabwa icyubahiro. Usigaye ngenda urugendo rw'amasaha y'uko nahora ngenda mperuka kuyipimaga ndaje ko nakize neza mperuka kujya mu bumanuko mvuye mu Rutana kuri santere ngenda ahantu amasaha ya ndasubira ndaduga ibitugu ndahora nduga icuya kirabera nguko cyahora kibira uko nari narumwe babona ndagarutse ndi muzima ndashika ndakatagura ubugari nuko ndarya ndahaga mbega mvuye ahantu ngwego warakize turabyemeye narakize
Ese hali mwana. Naragize. Wose uzohagaze. Uwo rero ngiye kuranga kwisi. Ezekiya yonge mu myaka 15. Nani unasabye nonge ko 50. Ndazegero zose ubone bado kwinji. Naje mukuginya nitezota. Imana ndivuze jewe ndi mu bitaro bapfa kuvugije yabwiye turebe kuzotaha nari ndabifise mu mutima atuzotaha none sinatashe Yesu nashimye amen iyi ntahe nabonye ibitangaza ubwo mucumburi nahaboneye no bidonda go kwira ariko nagomba ndababwire naho utazofise umugenzi Yesu azokubera umugenzi azotuma abantu baza bakubera umugenzi nabo utazi bakubera umugenzi none rero bene data kumya Yesu neza nasomye ijambo rivuga ngo mugumbire ry'abana ntara Yesu tumugumbire Yesu adufashe kandi Imana itugire neza niyi ntara ariko ijambo ry'Imana ryavuze ngo kera nta bantu twagirane warimo ariko noneho turabantu biki b'Imana bakijwe ku buntu rero n'aya majambo numva mu mutima ubuntu bw'Imana bwaraserutse buzanira abantu bose agakiza utwigisha kubikungura kutumva tugomba rero gusenga Imana uwo bameze nka jewe uwafise iki kigwarana ibigwara byase ukumbura yagiye kwa muganga bikanka n'ibindi ivyizigira umenga vyohera ufukame kuno mugoro wa Yesu gutabara n'abandi baba bari ngaha batarakira Yesu umwana batarakira Yesu neza wofukama ukatura nguko natuye ko nahora nterekeye isaka Yesu yokugira imbabazi none Yesu umunyembabazi Yesu adufashe turarangije kandi turabaye kazi ubaye twifuza aze tumusengere mu izina rya Yesu. ukaba nawe ufise intahe wifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 981 canke 68 42 14 47 68 42 14 47 kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro kaze Imana ibahezagire niyo meza ndayakunda ntatanezera